bw'Imana, ubwiza bw'Imana bukubira special. Nimba ubyizera uvuga uti amina. Imana ibahezagire. Uno munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Iri jambo ry'Imana rivuga ngo isezerano kubanesha. Haleluya. Hari isezerano ry'Imana kubanesha. Mbwiriro mu icano hari isezerano ry'Imana kubanesha. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari icyo Imana idusezeranira nk'abanesha. Imana iratanga isezerano kubanesha. Shaka guhera ku murongo wo muri 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Abikorino ba mbere igice c'icenda ku murongo wa 24. Haravuga ngo ntimuzi yuko abiruka mwihiganwa biruka ari benshi, ariko umwe akaba ari watwara igitsibo. Nimwiruke mu buryo bwo gutwara igitsibo, canke nimwiruke mu buryo bwo gutwara umudari. Aha Paulo yari karavuga abwira ishengero, aganiriza ishengero, ariganiriza muri uyu mutima kugira ngo abakristo dutahure yuko urugendo rwacu canke ubuzima turiko turabamwo dufise ubuzima bugereranywa n'ihiganwa. Kandi Paulo azana iki kimenyetso, ariko arashaka kwerekana yuko abiruka mu bisanzwe bagira imyimenyerezo bakagira n'inyifato, niko avuga handi, akerekana yuko kugira ngo umuntu ahiganwe ashobore kuba uwa mbere arafise inyifato kanaka agira, kuko umu athlete canke uwiruka canke uhiganwa ntapfa ivyo afunguye, ntapfa amasaha aryamiyeko, ntapfa ivyo akoze. N'umuntu abayeho afise ibintu byinshi yiyima, atari kubera bikunda nk'uko abandi bose babikunda, ariko ubuzima bwiwe bufise intumbero. Ibi Paulo yari karabikoresha ashaka gukoresha igicapo c'ibintu bifatika by'ubuzima bwa misi yose kugira ngo yigishe abizera, abigishirize kubifatika, abigishe kuri twege twakijijwe ico Imana idushaka ko, kugira ngo yibutse ishengero yuko twege tutaraba ari bo bose. Twege ntituri abantu bapfa uko bifashe. Yesu ashimwe cyane. Twege ntituri abantu bapfa iyo baroye, ntituri abantu bapfa ivyo bakoze, ntituri abantu bakwiye gupfa inyifato iyo ari yo yose tugize, kuko muhamagaro twitavye niyo turiko turaja bidushira mu kibanza aho, kuko dushaka kurangiza urugendo rwacu tukazorurangiza neza, bidutuma hari ibintu twirinda, kubera ivyo bintu bishobora kutubera intambamye kugira ngo bitubuze gushika kuco tugomba gushika ko. Yesu ashimwe cyane. No musi muri kino gitondo ndashaka gutera intege umuntu wese ari ngaha wakurikiye Imana. Bamwe mwakurikiye Imana mukiri bato, abandi mwayimenye mukuze, ariko gukurikira Imana ndiko ndavuga sukuvuka turi abakristo, ariko sukuvukira no mu miryango y'abakristo, kuko ubu Kristo si heritage ya famille, ubu Kristo si kavukire, ubu Kristo si kavukire, ubu Kristo n'amahitamo y'umuntu ku gatwe kiwe. Ego twavukiye mu miryango y'abavyeyi basenga batumenyereza inzira z'Imana, ariko gukurikira Yesu n'amahitamo y'umuntu ku gatwe kiwe, nkuko umunsi w'ubukwe umuhungu canke umukobwa ahitamwo uwo bazokubakana kamwemera ku mugaragaro. Gukurikira Yesu n'amahitamo twagize, ariko kandi muri uko guhitamo gukurikira Yesu hari gihe vraiment twisanze bitoroshe. Yesu ashimwe cyane. Bande bazi ko bitoroshe? Abakubititse bona sifesa. Ari ubutumwa usanga bwaravuzwe canke buvugwa ugakurikira Yesu, bakavuga ngo nahora ndavyumva kera ngo mukurikire Yesu we muraronka promotion, mukurikire Yesu muca muronka visa, mukurikire Yesu utafika unaolewa, mukurikire Yesu. Ugasanga kesha abantu bafatanya Yesu n'ibintu bifatika, ariko ngenda kubwire ngo si minsi yose umukurikira ngo abiguhe. Arashobora kubiguha, arashobora no kubikwima. Vuga ngo amen. Ntucuheba, vuga ngo amen gusa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Igidutuma dukurikira Yesu, tumukurikira kuko ari umwami, ni Imana n'umuremyi. Ntibifatiye kuvyaza kuma canke ivyaza kunyima, bifatiye kuca arico. Hama ivyaza kuma bitakuwa sa mukate wa njiani, biza kuba nyene nk'ibintu bisanzwe vy'impamba impaye, ariko ntidupfana n'Imana ivyiduha, dupfana n'Imana ico yadukoreye ku musaraba. Umunsi yatanga umwana wayo kugira ngo adupfire twege ducike ivyaremwe bishasha.
So rero muri uru rugendo hari igihe turubamo ugasanga biragoye, ugasanga mu gukurikira Imana no mu gukunda Imana yagiye kwambura ibintu byinshi, Imana yagiye kuvana mu bintu byinshi, Imana yagiye guhebesha ibintu byinshi, Imana yagiye kuvana mu marigara menshi, Imana yagiye kuvana mu bintu ubuzima bwawe bwari burimo bitari byo, hama ukagera ahantu by'ukuri ukumva umenga ubu buzima bwo gukurikira Imana, hakagera ahantu ukumva umenga hashushe. Yesu ashimwe cyane. Ukumva umenga haremereye, ukumva umenga ntibyoroshe, ukumva umenga birimo akigoro kenshi, ukumva umenga rimwe abantu bakibaza nurega Mana vrema je uzonyibuka ryari, je uzongera ryari. Nukuri no musi muri kino gitondo numva ashaka gutera intege umuntu wese ari hano, ariko sinkengera yuko ushobora kuri kuraca mu bihe bigoye. Ibihe bigoye birabaho ahantu hose, ibihe bigoye birabaho ku muntu ariko aragendana n'Imana. Hari igihe wigeze kwibaza ko umuntu ariko aragendana n'Imana toca mu ngorane. Turaca mu ngorane, turashobora kubura, urashobora kwambara, urashobora guca mu gihe cyo kwambara ubusa, urashobora guca mu gihe cyo kudatahurwa, urashobora guca mu gihe cyo kuvugwa, urashobora guca mu gihe cyo kubeshegwa, urashobora guca mu gihe ibihe byose abantu bose munsi y'izuba bacamwo, nawe wakurikiye Imana urashobora kubicamo. Kandi ijambo ry'Imana riraduteguza reka tubwira yuko byose dushobora kubicamo. Ariko itandukaniro ry'umuntu yizeye Imana n'utizeye Imana nuko twege dufise isezerano ry'intsinzi. Yesu yaravuze ngo naranesheje isi, ni mureme naranesheje isi, namwe muzonesha. Ndaje kubwira umunsi muri kino gitondo ngo nta kintu na kimwe uri kuracamwo, nta cuzocamwo ejo canke mu mwakuza, nta cuzocamwo kije kiremereye kigoye Imana itazoguha kunesha. Haleluya. Haleluya. Imana izoguha kunesha, Imana izoguha kujabuka aho hantu. Ariko Paulo ngaha mu kwandika aya majambo atanguye kwereka iri shengero, abereka yuko abantu b'abakristo anivuga ku buzima bwiwe, yerekana yuko twege turi abantu babayeho dufise ibyo tugomba gutakaza canke kwipriva, atari kubera tutavyemerewe canke atari kubera tutabikunda, ariko kuko turi muri course, turi mwihiganwa kandi turashaka kuronka igitsibo. Nico gituma tugira ibyo durekuye, nico gituma tugira ibyo duhevye. Haleluya. Usome muri Timotheo wa 2 gice ca 2 ku murongo wa 5 akavuga ikindi kintu gikomeye, akavuga ngo uwiruka canke uhiganwa ntashobora kuronka igitsibo igihe atahiganywe nk'uko bisabwa n'amategeko. Naho woba uri mwihiganwa ukaba uri umuhinga, kugira ngo wakire igitsibo utegerezwa kuba umuntu yahiganywe vyubahirije amategeko. Bwana sifiwe sana. Haleluya. Amen. Yongeye kwico kintu kugira ngo asubire kandi gutahuza bizera yuko twebwe tudashobora gupretanda canke tudashobora kwitega ko tugira ico twakira nk'igitsibo kizova ku Mana yacu igihe mu rugendo rwacu rwo kujana n'Imana twifashe uko ariko kose, twigenjeje uko ariko kose. Ni ukuvuga ngo iri higanwa turimwo uravyumva rirafise amategeko canke rirafise ingingo ngendegwako. Uravyumva je nahora sinzi kubu, ariko sinibiki hari cyane, ariko twahora tugira amahiganwa ku mashuri muri école primaire mu myaka ya kera, wasanga twarabaye expose ku majeu menshi, dufate nko kuri nko gusimba so en longueur canke en hauteur. Ibyo byose urabizi ko niyo ugiruze gusimba hariho nka planche uyihonyoye ko canke utayihonyoye ko ugiye gusimba, naho baba basimbye amametero menshi abantu bakagukomera amashi bagasanga baguye ku mametero 8 canke ngahe, imisi yose uwo mu athlete baramusubiza inyuma bikaba annulé. Kubera iki? Kuko iyo ese yagize ego yasimbye abantu bamukomeye amashi, ariko kandi nubwo abantu bamukomeye amashi ntiyahiganywe canke ntiyakoze nk'uko amategeko avuga. Yesu ashimwe cyane. Vuga uta amategeko. Ndashaka ngo mutahure yuko uru rugendo rwo gukurikira Imana rurafise ibisabwa, turafise ibyo dusabwa, ariko kandi Imana kuko atari Imana y'akajagari, muri ivyo dusabwa biri important yuko mwishengero mwe mwakurikiye Yesu mukamwizera mutahura yuko udashobora kubaho muri désordre hama ngo pretende yuko uzokwambika igitsibo n'Imana igihe ubuzima bwawe burimo akajagari utari kuratambukana n'Imana nk'uko ishaka ko mutambukana. Imana niyishiraho amaregre ya jeu, Imana niyishiraho amategeko y'urukino ingene rugenda. Yesu ashimwe cyane. Si wowe uko uvyiyumvamo, si wowe uko ubishaka.
je narigeze ndamaze kubashingira iyo nkuru ariko yaramaritse ubuzima bwanje je nari nzi kwiruka vraiment kandi n'ubu ndacazi kwiruka Yesu ashimwe cyane hama umunsi umwe ndagenda muri athletisme ariko ngiye muri athletisme nkagira 100 metres nkaba uwa mbere hama rero umusharge ku ishuri aravuga ati wewe uri umwana yonze kandi urazi ko kenshi 100 metres abantu babara abagangi n'est-ce pas akavuga ati iyi potentiel ufise nta kazoza kanini ufise kuko ntukwije amakondisiyo mu yandi majambo muravyumva Yesu ashimwe cyane ntukwije amakondisiyo yo kwiruka 100 metres tariko ugerageza utangure kwiruka ama distance maremare siko ugerageza aho je narengiye mu bintu bya athletisme atavyo nzi cyane ko je nakina umupira ariko nca ndagenda ambwiye gutyo ndavuga nti mbo basi je sishobora kwiruka ibintu by'imetero 1000 canke 1010 reka niyirukire 200 metres ko na 200 metres imeze nka 100 metres siko ndaja muri 200 metres ngiye muri 200 metres ndi karifia ishuri ndariserukira hama ndagera igihe ndashika rero aho guserukira nari mu bantu baserukira Bujumbura mu mashuri donc mu banyeshuri bo mu école secondaire twategerezwa kwikarifia kugira ngo turengane guserukira Bujumbura hama tuje guhura n'abava mu gihugu cose rero kugira batoru wa mbere mu gihugu Yesu ashimwe cyane je ndabigiyemo atavyo nzi sinzi amategeko sinzi na principe zo kwiruka ingene bigenda ariko ico jewe nari nzi ko mfise umuvuduko Yesu ashimwe cyane ndagenda rero ndiyarinya kuri 200 metres nakora byumva ndiyarinya kuri 200 metres avo marque prego vup ofete 100 metres niho bavuduka uravuduka nyene kuko ni 100 metres naho uragera gute ntiworuha 100 metres ni hafi ariko 200 metres naho bavuduka muvuduko wabo urafise niveau nukuvuga umaze kurengana 80 canke presque 100 metres ugira uziheze urasubira kandi ukagira undi muvuduko ku 100 metres gakurikira Yesu ashimwe cyane ivyo muraza kubindihira kuko ndiko ndabaha formation Yesu ashimwe cyane gira mu cyane formation hama rero nca ndavuduka rero mvudutse ariko rero jewe ngenda mu bintu by'uburofa ngira umuvuduko munini hakiri kare stade iravuza induru stade iravuza induru stade iravuza induru ndavuduka ndagenda baravuga ati sinzi ibyo bavuga ariko baravuga ati kajya kantu vraiment hari tugiye twabona umuntu kwere ndavuduka turakata muri 100 metres ya mbere tugeze nko muri 120 metres 150 metres ntangura kuzungurirwa ntangura kumva bizunguzungu ntangura kumva ibizunguzungu ndavuganisha oya kweri aya masifa ntibishobora guhagarara reka babandanye bavuze induru kuko uwo ni jewe ariko uko nzungurirwa nkabona abantu barataye kunde pasa bana wa mbere aranciye confiance wa kabiri arandenganye shwa tavuga nti ko ibintu bimeze gucyanya hageze rero nanje nakazanye kubera ibintu byo kwihagarara ko by'igihungu o masculine Yesu ashimwe cyane ndateba nyene ntangura kumva chaki zungu rero kirasaze ntangura kubona abantu muri stade bari flow nkabona nkumva induru yabiragiye yamajwi sindiko ndayumva biheze cana vumbagara sinzi hano nagiye kugwa mu bwatsi muri hari ngaho kuri stade ngaho kwe uravyumva ndadakwe ko cyacha uravyumva hamwe uca wumva kwa kure ngo yo giro mwicaye ntariho regle Yesu ashimwe cyane urashobora kuba muri course ariko udatahura regle za jeu uravyumva si kubera abantu baguhaye amasifa ngo bashaka ngo kameme ngo sase 100 metres yari yabasize nta gitsibonza kuronka kuko byaheze ifilme yizinze niko nakubita makiribite aba ambiance yaciyiza uravyumva nibinkabe nivyo bintu kandi locombre nako niruka tani birato nambaye kuko abandi bari bafite twaturato tw'aba athlete je nari mfise amagodiyo urumva amagodiyo niho yazana muri athletisme ndavuga ndagena n'ibirenge ijya stade irantobora sinzi nivyo nabaye ariko kandi yabaye FMB champion biraheze candabaye disqualifié n'izina ryanje cari bagiranwa siko ariko nari nzi kwiruka ariko sinari nzi principe sinari mfise amaregre. So Paulo mu gukoresha iki gicapo yandikira Timotheo canke yandikira abikorinto sinabivuze kugira ngo mutwenge kameme iyo umuntu yagize ikibazo mugomba kuba kompatisa ariko nabivuze ngo mvuge yuko
course spirituelle turimo ntigomba kuba emotionnelle, ntibihagaze kuri popularité canke ko abantu bagushimye canke ko abantu bagukomeye amashi, ntibinahagaze ko abantu bariko barakunda ivyo uriko urakora. Abantu barashobora gushima ivyo turiko turakora ariko Imana ntishima ivyo turiko turakora, kandi ku iherezo ry'ivyo turiko turakora Imana ikavuga ngo mva mu maso mwabakozi b'imburakimazi kandi sinigeze ndabamenya, kandi mwe mwaradukomeye amashi. Nico gituma biri important twege nk'abantu b'Imana yuko dutahura yuko iyi course turimo irafise ama règle. Ego turashoboye, ego turi mu isezerano, ariko tugomba kuba abantu bafise uko guhinda gashitsi kugira ngo tumekinge sure yuko ivyo turiko turakora tuko turabikora selon les règles. Ngo kuko wirutse udakurikije urutonde ntushobora kuronka igitsibo. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma Yohana yandika igitabo c'ibyahishuro Yohana ariyo Apocalypse, yaranditse amajambo akomeye. Mu Apocalypse turayizi ko mu mashapitre ya mbere Imana irakosora amashengero, ikayabwira amadefo yayo, ikayabwira amakarite yayo, ikandikira amashengero indwi. Mpwemu yaramurongo yandikiye amashengero indwi. Ariko kandi mirongo shaka gusoma Paulo cette fois-ci Petero Yohana plutôt yandika iki gitabo, mpwemu yera amurongoye gutera intege abantu bari mu ihiganwa, gutera intege abantu bari mu rugendo. Yesu ashimwe cyane. Aya amajambo shaka gusoma rero, Imana igira idutera intege twega bari muri course. Ariko kandi izi ntege Imana igomba kudutera ni intege zigomba kudufasha gushishikara, kuko gutangura ni kimwe, kurangiza ni kindi. Kandi murazi ko mu Giswahili bavuga ngo heri kuriko iherezo, tubivuge gute mu Kirundi? Hopfuma iherezo ryiza kurusha intango nziza. Urashobora gutangura nabi ugaheza neza, ariko kandi ntukwiye gutangura neza hama ngo uheze nabi. Yesu ashimwe cyane. Petero Yohani plutôt biguma bingora. Yohani ashaka rero gutera intege ishengero, mpwemu yararamurungika ngo tera intege ishengero ryanje canke remesha ishengero ryanje. Aravuga amajambo muri kino gitabo mpereye kuri Jean chapitre Apocalypse chapitre 2 verset 7, ibyahishuro Yohana 2:7 mu yiverse haravuga ngo uri n'ugutwi yumva ico mpwema abwira amashengero, unesha nzomuha kujya ku vyamwa ku giti c'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Unesha nzomuha kujya kubiri mu giti, haleluya, hagati muri paradizo y'Imana. Unesha nzomuha kujya ku giti, nzomuha kujya ku vyamwa biri ku giti. Yesu ashimwe cyane. Imana itanguye gutera intege abari bizera bico gihe n'abizera biki gihe. Imana ikira dutera intege ivuga ngo nitwanesha muri uru rugendo turimo, muri iyi course turimo, muri iki kigereranyo cihiganwa Paulo aduhaye, nkuko wa wundi ahiganwa mu isi bamwemerera medaille ya or canke bakamwemerera ya argent canke bakamwemerera amafaranga, amakompetisiyo yose abaho mu isi, abantu barera iminana bakerera iminana, ariko abantu ko bavamwo hama hari habiteze ko baza kuba abambere, abakabiri, abagatatu. Ariko iri jambo ntiritubwiye ko abazoronka igitsibo ari uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Imana ivuga ngo unesha wese. Yesu ashimwe cyane. Uwo bizoshika muri urugendo rw'agakiza, ego warakurikiye Yesu igihe wamwakira, ariko waratanguye kujana nawe, ariko muri urugendo uri kurajana nawe hariho uru rugendo urarurimwo, kandi uru rugendo Imana igenda igira ivyidusavye, nkuko Noel yabivuze akavuga ngo hariho ibihe biba bigoye umuntu abagenda acamwo. Twese turaca mu bihe bigoye. Hari abantu ngaha kubwo gukurikira Imana watakaje ibintu byinshi, kubwo gukurikira Imana barakurementeranirije mu buzi, barakwejekta, barakubeshera, bakwagiriza ibintu kuko wari kurababuza gukora amakosa. Ndabizi hari abantu benshi wumva bakunda Imana by'ukuri, gukunda Imana ukamenga byarabateje ingorane, ugasanga muri societe byaguteje ingorane kuko hari ibintu by'amafuti utacemeranya navyo igihe abandi bemeranya navyo, ariko kuko wowe utanguye kubigwanya no kuvyanka ukisanga ufise ikibazo. Ndashaka kuvuga ngo uru rugendo turimo dufise ibitugwanya vyinshi. Mu gishingo cy'uko cuvuga ngo ko biriko birangwanya canke abantu ntibanshigikiye canke ntitubitahura kumwe, ugacumanura ibeyi yawe ugatangura kwifatikanya n'amafuti. Ndashaka kubwira ngo igihe wowe uhononsa kuri foi
ndaza kubasomera umurongo w'ababivamwo. Igihe wowe uvuye mu vyizegwa kubera umuriro wabaye mwinshi ngaho hanze, ubusa nk'umuntu atari karashishikara urugendo, ubusa nk'umuntu atari karanesha. Ariko iyo Bibiliya ivuga abanesha, ni ukuvuga ngo n'abantu bashishikaye kujana n'Imana, ariko kandi bakomereza kuri iki kintu cyo gushishikara kumvira Saint Esprit, kumvira mpwemu yera ariko arakubwira, kumvira mpwemu yera ariko aragusepara, ariko aragutandukanya n'ibintu ubuzima bwawe bwahora bukunda canke generation yawe ikunda, ariko wowe utemerewe. Ariko ukavuga uti nubwo ibi bintu umenga biraryoshe canke ndabishaka, ariko jewe ndafise aho ndiko ndaja. Yesu ashimwe cane. Iyo kenshi bariko barabwira umuntu mu rugendo bakamwizeza ico azohabwa niyanesha, ico kiba gishaka kuvuga yuko uwo muntu baba bariko baramutera intege kugira ngo nubwo ari karagira kigoro, nubwo bitoroshe, ariko ategwa intege niyo ari karaja. Yesu ashimwe cyane. Ategwa intege n'ico azohabwa. Uyu munsi sindiko ndakuremesha nakubwira gusa ivy'Imana yoguha ngaha mw'isi, kuko hari ivyiduha, hari ivyidukorera, hari ivyidushikanako, hari umugisha iduha mu bikorwa dusanzwe dukora, hari umugisha iduha mu vyo turiko turentrepreneur canke ikintu cyaco cyose. Ariko ndiko ndaza kubira ko ijambo ry'Imana riraturemesha, ritwibutsa yuko twebwe tutari abantu bakwiye kuraba salaire iri terrestre, salaire yo ngaha mw'isi gusa, ariko tugomba gupusa loin tukamenya yuko umurongo uvuga ngo azoduha kugira gute, azoduha kujya. Bwana sifiwe sana. Azoduha kujya ku giti, haleluya, co hagati muri paradiso. Ntimuvuga amen, kuko ntababwiye ko azobaha amajipe. Ako ndaje kubwira yuko hari ikiruta imiduga. Yesu ashimwe cyane. Kuko hariho n'abafise imiduga bagowe kandi bapfuye mu mitima yabo. Yesu ashimwe cyane. Hariho n'abafise amazu y'amamiliyoni 200 ku ma plage canke kuri bord ya Miami kuri beach, ariko akiyahura. Ariko kandi Imana irikira twizeza kwizoduha kujya ku vyamwa byo mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Ni ukuvuga yuko Imana irikiduha icizere tudashobora gutahura cibihe bidashira, kugira ngo tumenye ko kumukurikira kwacu kurafise umwimbu canke kurafise ikirengeye ibifatika. Ariko ici Imana ibikiye abazomwizera, aravuze ngo uwunesha, Yesu ashimwe cyane, haleluya, agiye gute? Uwunesha nzomuha kujya ku vyamwa, haleluya, byo mu giti c'ubugingo, nzomuha kujya ku vyamwa. Ibi vyamwa bivugwa ntimuce mubona amapera n'imyembe, kuko ari abantu muri mwege mutakiri interese n'imyembe. Ariko ico Imana itwizeza kirarengeye ibijya vyamwa twebwe tuzi. Aya majambo yose Yohana akoresha ni kigereranyo, kuko yari umuntu wo mu mubiri. Imana iri kirereka ivyo mu ijuru. Nta rurimi ruhari rwo ngaha mw'isi rushobora kudekriva ivyo mu ijuru. Nta langage y'abantu ishobora gusobanura ivyo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo ibintu byose bitubwira ivy'ijuru ni kigereranyo c'ivyo mu ijuru, kuko mu rurimi rwacu ntidushobora kuvuga ikintu tutarabona canke tutazi. Nico gituma rero Yohana yagiye yitiza amajambo. Navuze nti ibi twogenda tuvyinjiramwo, mugenda mubona nubwo atana amajambo twosubira kandi kuronka, ariko mugenda mubona ko aya majambo yareka aravuga ari amajambo akomeye. Ni ukuvuga ngo abantu mwizera mugomba kumenya ngo ubuzima bwacu ntibugarukira ngaha mw'isi gusa. Yesu ashimwe cyane. Nico gituma tudakwiye guhemuka, nico gituma tudakwiye kwivanga, kuko turabizi neza yuko hirya y'ivyo tubona ngaha mw'isi hariho n'ibindi twiteze. Yesu ashimwe cyane. Hariho Imana twiteze ko hari ico izoduha. Yesu ashimwe cyane. Ivyo biraturemesha bikatwubaka, kuko tuzi yuko ari Imana isezerana igashitsa. Iryo ni isezerano ryonyene Imana idaha abizera bose. Imana iriha abizera banesha. Usomye mu murongo ukurikira muri chapitre ya 2 ku murongo wa 11, aravuga ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpema abwira amasengesho. Unesha amashengero, unesha ntaco urupfu rwa kabiri ruzomugira. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Ni bande bazi ko hari urupfu rwa kabiri? Bibiliya itubwira ko hari urupfu rwa kabiri. Bibiliya ikintu ca mbere itwigisha, Bibiliya itubwira yuko umuntu ataranywana na Yesu abapfuye. Nico gituma Paulo avuga mu Banyefeso mu gice ca 2 akavuga ngo twari twarapfuye twishwe n'ivyaha vyacu. Eske twari twarapfuye? Bari baradukoreye enterrement? No. Ariko ijambo ry'Imana ridekriva umuntu akiri mu vyaha nk'umuntu apfuye. Kubera iki? Kuko ukiri mu vyaha ubupfuye apana mu mubiri, ariko impwemu yawe ibipfuye, kuko impwemu yawe itaravyagwa na mpwemu yera. Yesu yarabwiye Yohana, aramubwira mu gice ca 3, yarabwiye Nikodemo, aramubwira mu gice ca 3, aramubwira ngo ikivyawe n'umugabo n'umugore
uravyumva n'umuntu, kandi uwo n'umuntu avyawe kubera ubugombe. Twavutse kubera umugabo n'umugore bahuye, tuvyagwa kubw'ubushake bw'umugabo n'umugore. Ariko uwakijijwe agereranywa n'ikivyawe na mpwemu. Bene uwavyawe na mpwemu ni ukuvuga ngo n'umuntu avyawe kubw'ubugombe bw'Imana bivuye ku kwizera kwawe. Yesu ashimwe cyane. So rero umuntu atarakizwa canke ataramenya Yesu, atarakira Yesu mu buzima bwiwe, Bibiliya imuvuga nk'umuntu yapfuye, impwemu yiwe yarapfuye. Ikigira kabiri, Bibiliya itubwira muri kino gice, Bibiliya itubwira, kandi twese ivyo turabizi, twirirwa twagiye guhamba turi ku mpanda, uyu mubiri wacu uzopfa. Bibiliya ivuga ngo tuzopfa. Hariho abazopfa muri uyu buzima, ariko hari abo Yesu azoza gutora ishengero batarapfa. Ubwo nigo Bibiliya yita urupfu rwa mbere. Ariko ico Bibiliya yita urupfu ruteye ubwoba, kandi Bibiliya ivuga ngo esingene biteye ubwoba kugwa mu maboko y'Imana. Urupfu ruteye ubwoba ni rwa rupfu igihe Imana muri jugement izorungika abantu mu muriro udahera ibihe bidashira. Bibiliya ivuga ngo abagararije Imana bazogera gute? Bazotabwa mu muriro udahera hamwe na Satani n'abadayimoni biwe, kandi ngo abonye bazosha ibihe bidashira, kandi ngo bazoba batandukanijwe n'Imana. Bibiliya ntishira importance gusa ko bazoba bari mu muriro, ariko Bibiliya ivyita urupfu rwa kabiri, kuko ari abantu bazoba batandukanijwe n'Imana ibihe bidashira. Ni ukuvuga ngo n'abantu atamahirwe bazosubira kuronka yuko uzobana n'Imana. Ico nico Bibiliya yita urupfu rwa kabiri. Aha Yohana aranditse arongowe na mpwemu yera, arabwirwa ngo unesha ntacu urupfu rwa kabiri ruzomugira. Haleluya. Niwanesha, niwashishikara kujana na Yesu, ubu buzima bwawe ukajana nawe, ugashishikara gukurikira, haleluya, ugashishikara kuba muri regre zaje, ugashishikara kujana n'Imana yawe, Bibiliya ivuga ngo urupfu rwa kabiri ntaco ruzogira gute? Ntaco ruzokugira. Encore une fois bavuze amen ni bake. Wera twari dukunda ibintu byo mu isi, iyo batubwiye ivyizigiro byo mu ijuru, uvumenga mbega aho tuzoshika, mbega aho harabaho. Je vraiment nkikizwa ahantu hambere numva hatanye interesa bigishije hari mu ijuru. Numva umenga ntihanye interesa, numva umenga none aho hantu hameze gute? Je birangora iyo uvuze ko ikintu deja kitaraca no mu vyimviro byacu, kica kingora ko twese turakunda ibintu bifatika. Haleluya. Ariko ndagomba ndabibutse yuko ikintu cyose Imana yavuze, nabivuze kare. Profesi yaravuze ko Yesu azovuka ku nkumi itaramenya umugabo, vyarabaye. Profesi yaravuze ko Yesu azovukira i Nazareti, vyarabaye. Profesi yaravuze ko Yesu azogira gute? Azova mu muryango wa Dawidi, vyarabaye. Profesi yaravuze ko Yesu azokwicwa bakamukubitagura ariko amagufa yiwe ntavunike. Profesi yaravuze ko azoja ku musaraba. Profesi yaravuze ko azopfira ibyaha by'abantu, kandi ico kintu caravuzwe carabaye. Ubuvugishwa bwaravuze ko Yesu azozuka, Yesu yarazutse. Rero asanga ibintu byose Bibiliya yavuze muri kahise, profesi yose kuri Yesu yaravuzwe. Ni ukuvuga ngo nibi bindi byavuzwe ko bizoba, je ndazi ko bizoba. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Rero muri uru rugendo rwawe mu ntambara urimwo, mu bigwana, mu bikugwanya, mu byo uri kuraca mu byose, ndagomba ndakwibutse yuko ni washishikara kujana na Yesu, urupfu rwa kabiri ntaco ruzokugira. Yesu ashimwe cyane. Urupfu rwa kabiri ntaco ruzokugira. Yesu ashimwe cyane. Kera tugikizwa yari periode usanga n'indirimbo ari indirimbo zo mu ijuru vraiment. Abantu bakunda ijuru. Haca haza vague y'abantu bavuga ngo nta kuguma rega tuvuga ijuru, kuko Imana ni umugisha no ngaha mu isi, kandi izodukoresha ngaha mu isi, kandi ico kintu ndacemeranya naco. Imana irafise ivyidushaka ko ngaha mu isi. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashaka kuvuga igituma ikintu c'ijuru cama kikomeye cyane, nuko coco ni ikintu kituremesha kandi kidakugwaho. Warubizi iyo umuntu akenye ikimuremesha no kumubwira ivyo azoronka, ariko kandi mbega iyo amaze kubironka n'ikihe kimuremesha? Yesu ashimwe cyane. Ni ivy'ibihe bidashira. Haleluya. Haleluya. Bwiye mu icana ati unesha ntazohura n'urupfu rwa kabiri. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Iki ni ikintu dufitiye uburenganzira. Iki ni ikintu satani ntazopfa babariwe, ntazosaba ikigongwe, ntazobabarirwa, yaraciriwe kwiteka. Ariko twebwe urupfu rwa kabiri tuzorusimba, kuko tuzobana n'Imana ibihe bidashira. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Amina. Ikindi kigira kangahe gatatu
muri Yohana gice aho nyene muri chapitre ya 2 ku murongo wa 17 aravuga ngo uri n'ugutwi yumve ico muhemu abwira amashengero. Yavuze ngo abwira amashengero nabivuze ntabwira abantu batizera, abwira abizera. Umviriza ico muhemu abwira amashengero, ababarira iki? Avuga ngo unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe. Haleluya. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe. Urabizi ko Mose abisirayeli Imana yarabahaye manu, yari hopa ivuye mu ijuru. Bibiri ivuga ko yazishushe ikabagaburira mu bugaragwa, ariko si ivyo gusa, ijya manu bafunguye ntishobora kugereranywa na manu tuzoronka, kuko biriva ngo mu ijuru tuzojya manu yanyegejwe. Yesu ashimwe cyane. Tuzofungura kuri pla no kuri menu Imana yaduteguriye. Haleluya. Kandi yarayinyegeje yibikira bizera. Yesu ashimwe cyane. Mu ijuru Imana izokugaburira. Yesu ashimwe cyane. Mu ijuru Imana irakubikiye pla, nimba ibiharage bikuryohera, nimba akagari kakuryohera, nimba ikina kijya kikuryohera, ndaje kuvuga ngo hariho iyindi pla tutarajya ko tutazopfa turiyeko. Na le plus grand cuisinier afisa ama étoile 5 akaronka gashimwa adashobora kuzopfa atetse. Bibiri ivuga ngo ivyo Imana izoduha manu yanyegejwe. No kuvuga ngo ni hopa iri speciale, ntirikira nakoreshwa mu ijuru, n'abamarayika ntibayifise ko access, ariko nakantu Imana ibikiye abizera bazoba banesheje, nakantu Imana ibikiye irikira dutera intege, irikira turaba ikaraba ikavuga ati komera muntu wanje, komera muntu wanje. Haleluya. Ugomba kunesha kuko hari ivyo nakubikiye nshaka kukugaburira. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifiwe sana. Nico gituma tudagomba gucika intege, nico gituma ibitagenze neza, ibitariko biragenda neza uko tubishaka, ibitariko biraba nk'uko biri, tugomba kumenya ngo twe dufise ikituremesha, ico twubakiye ko kitagarukira mu byo tubona gusa, ariko Imana haleluya irafise ico itwiteze ko. Haleluya. Itwiteze ko kunesha. Yavuze ngo manu yanyegejwe. Kuri uyu murongo nyene 17 akavuga ngo kandi nzomuhibuye gera. Haleluya. Kuri iryo buye handitswe ko izina risha, nta muntu arizi ataruzorihabwa. Mwari mubizi ko mu ijuru Imana izoduha ngo akabuye kera. Yesu ashimwe cyane. Kandi ngo kuri ako kabuye kera kazoba kari kwizina, ngo iryo zina ngo nta wundi muntu numwe azorimenya, ni wewe wenyine uzorimenya. Ni izina ry'umukunzi, izina Imana izokwita. Yesu ashimwe cyane. Ngo iryo onya ngo ako kabuye azokaduha. Bavuze ibintu nk'ibyo rero cumume akaba n'amadese anime kwera. None je ko ni keneye nifite ingorane no munsi ntazi nuko nza no gufungura muri iri joro. Ako kabuye Imana izompa je kazomaririke. Kandi ndiko ndapfa. Muno w'Imana nivyanashika ugapfa turaguherekeza. Ariko ni wapfunesheje. Yesu ashimwe cyane. Uzoronka kabuye mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Kazoba kari kwizina ryawe. Haleluya. Kandi Imana rega, Imana si umukinyi wa dessin anime. Nimba bimukunda mu isi mubikunda nuko byaremwe. Ca mwimvira ivy'Imana ivuze ko ari byiza rero. Ibikiye abazonesha. Bizorushiriza gute gukundwa no kuba ari biryoshe. Nkikizwa nahuye n'umuntu je nakina umupira hama mpura n'umuntu nari mfise indoto zo kuja mu gukina nyene. Uravyumva indoto z'abantu bashaka gukina umupira. Umunsi umwe umuhungu yavuza battery muri eglise, yama mbona ndi mu ikamyo bantwaye nakinira equipe y'igisirikare Muzinga. Hama akama mbona tugiye kugira entraînement, nari narakijijwe, akambona ndi mu ikamyo agacangira ngo uwo muhungu rero nawe yari mu bantu bafise teori yuko abakinyi b'umupira turaguza. Urazi ko nyene usanga hari akantu k'agafeye. Yesu bapana Yesu ashimwe. Uravyumva? Akama mbwira ko je nkikina umupira nkazoja mu ijuru. Ako je nanje nkumva kweri ibi bintu birakomeye kweri. Ako nkumva ndakunda Imana, ariko nkumva kandi si ntitwovana n'Imana kubera umupira. Ako nkumva nanje umupira ndawukunda, ni indoto zanje ko bazongura nkidandaza nyene nkacika nyene genre nka Messi. Yesu ashimwe cyane. Apana Cristiano, navuze ngo Messi. Yesu ashimwe cyane. Aha. Hama imisi yose wewe yabagiye muri repetition. Uravyumva yavuza muri Shemeza niwe yari umubateri wabo, akacagira ngo ubwo rutoki gwiyo abantu b'Imana. Gwari ndarushika mu ijoro nkirubona wamenga ni Imana ingiriye gucya. Je nca ndaheba umupira. Mpevye umupira nca ndabwira Imana je ndahevye umupira, kandi urazi ko ari cyo kintu hakujya abantu bihebera Imana. Jewe narihebeye umupira. Ariko mwijuru akaba ata mupira uzobuhari. Hazoba habisha. Ijambo nyibareve ngo azoduha kabuye. Yesu ashimwe cyane. Kandi barukabuye kazoba kanditse ko amazina yacu. Yesu ashimwe cyane. Kandi iryo zina nta muntu umwe azoba arize. Yesu ashimwe cyane. J'espère ko biryoshe kurusha umupira. Ariko ako kabuye ndakakiriye mu izina rya Yesu Kristo.
kuko ni isezerano ry'abazonesha. Nimba umuntu bahaye medaille d'or acazunguruka tribune apepera n'amashugwe akumva ari ibintu bya hatari yaronse kandi akaba afise umunezero, a plus forte raison ivy'Imana ivuga ko ari umunezero, ndabizi ko bizokunezereza nanje bizonezereza. Yesu ashimwe cyane. Rero twemere tugira ivyo twambugwa umenga ni inyungu zo ngaha mwisi, ariko inyungu zipfuye, twakira ivy'Imana itugaburiye neza. Yesu ashimwe cyane. Hama ivyitaduhaye tubireke bigende, abandi umenga badusize ubareke badusige, ariko twibuke yuko naho badusize twese ko dukurikirana igitsibo. Yesu ashimwe cyane, kiruta ibitsibo biri terrestre, ariko tuko dukurikirana igitsibo kiri celeste cijuru. Yesu ashimwe cyane, aho Imana izoduha kuri menu yayo, ikaduha ivyizoteka, ikaduha n'akabuye kanditse kamazina yacu. Mana yanje sinakumva ko kabuye, ariko izokama, kandi nimba muhemu yera yasanze yo turemesha atubarira ibi, ndabizi ko nawe biza kugufasha wewe wakira ko kabuye to. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha, mu gice ca kabiri verset 26 aho nyenda cari muri yo chapitre in avance. Aha, aravuga ngo umurongo wa 26 aravuga ngo unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa ku iherezo. Uwitonda agashitsa ibikorwa vyanje, unesha akitondera ibikorwa vyanje gushitsa ku iherezo. Ndashaka gusura inyaka kantu uvuga uti ku iherezo. Hari abantu usanga bakunda Imana ugasanga baragize imyaka y'umuvuduko n'imyaka yo gushuha mu vy'Imana, ariko bamara 2 ans, bamara 3 ans, bamara 20 ans, bakavuga ko bari experiment Imana barayimenyereye, bagatangura kudekona, bagatangura gukengera ibintu byose, bagatangura kugaruka ivyo Paulo yita bakagaruka ku vyo badashwe, ivyo bavuyemo bakabigarukako kubera iki canke kijya. Ukura vyumva, ariko hakagera igihe iyi course bakayivamwo, hakagera igihe bagahindura amaregle ya course yabo. Iri jambo rivuga ngo uzogenda akagororoka, unesha akagendera mu vyasabwa gushika ku iherezo, agashishikara kuvyitondera. Nta myaka ihari yo kumenyera Imana. Wewe umenyera Imana, haraho mwahuriye, haraho mwasangiriye, hari n'uyu urabona uranayikorako, uracabaye nayo mu kwizera. Nukuvuga ngo ikibaye n'umuntu mu kwizera nuko utaramubona. Bisobanura ngo ferveur wari ufise, ishaka wari ufise, inyota wari ufise, icifuzo cy'uko ubuzima bwawe buhinduka. Birababaje iyo uri kurabona amagafe usanga ari mu bantu bitwa karabakizwa, ugasanga bacitse ababandi, ugasanga umuntu yavuye mu isi, reka nabivuge gutyo, umuntu yavuye mu isi ari vierge baza kumusambanya mu rushengero. Ababandi bo muri Kristo Yesu. Ibi bintu vraiment ni ibintu biba biteye isoni iyo rimwe na rimwe wumvise amanyanga n'amafuti ashobora kuba mu bantu bitwa ko bizera. Kubera iki wevoriwe gutyo? Kuki ugenda uba mubi? Kuki imyaka yo kuba mu nzu y'Imana mengi kugira mubi kurusha uko waje umeze? Ni gute wavuye hanze atangeso mbi ufise ukaza kuzigira mu nzu y'Imana? None burya Imana itugira babi canke itugira beza? Aho usanga umuntu afise ibintu yahora yemera uko yifashe nuko agize gute, ariko ugasanga na magafe ivyo bikaza abantu bakavyumva, ubwo buzima bubayeho burabishe kandi no kuri burashisha. Burya upfa mubona umuntu ivy'Imana abivamo ku mugaragaro akabibandi akanagira na afishe ati ndumubandi shemesha, ukora byumva bikaba clair icarico, ariko biragoye kumena double vie aho pretenda kuri uw'Imana kandi ukongera ukaba n'uwisi. Ico kintu kiragahera mu izina rya Yesu Kristo. Iri jambo ryatubwiye ngo ugize gute unesha, uravyumva? Haleluya. Akagira gute unesha akagendera akitondera ibikorwa vyanje agashitsa ku iherezo. Nukuvuga ngo ugashishikara kugira umwitwarariko wo kumvira Imana, ukarengana umwaka wa mbere, wa kabiri, wa 10, wa 20, wa 30, wa 40, n'abakubonye bakiri bato bakavuga ngo ujya muntu yamye ari umuntu w'Imana kandi ntiyigeze ahinduka. Yesu ashimwe cyane. Ujya muntu arafise intaye, si ukuvuga ko atabihora bikunanira, si ukuvuga ko atabyo kugora, ariko iyo ugize style de vie ukayigira icaho ugacika umubandi wo mu rushengero, umuntu turaba
twabona unavugishije n'umwana w'umukobwa tukavuga ngo atansi ibyo umuntu akuvugishije ntasubire no kuvugisha, n'ukuri birashisha. Nta kintu kibi kibaho nkukuza ukagira umuvictime, umuntu yahungiye mu nzu y'Imana yishakira Yesu, akaza mu nzu y'Imana yironderera Yesu, akagwa mu maboko yawe nimba ari muri departement, ugatangura kumudraga, uravyumva urubatse, urugo rwarakunaniye canke rwaragutaye, biragahera mu izina rya Yesu Kristo. Bene abo bantu rimwe na rimwe baruta n'abarozi. Murozi arakuroga ugapfa vrema, ariko burya nta kintu kibi nk'umuntu akwica atakwishe kandi akagutuma utuka Imana wahungiyemo, ugasanga inzu y'Imana n'agakiza wahungiyemo gacitse nk'inzu iva. Ni igiki kikuvana mu byo wamye wemera? Ni igiki cyagutumye wadeha? Hari igihe wavuye mu bintu byose. Ni igiki kigutuma ugaruka ku byo wadashwe? Ni gute wageze aho hantu? Ni gute uri kuraba aho hantu? Why? Ndaje kubwira ngo nimba warabuze yerekwa, ngenda kubwira yuko hari amasezerano y'Imana akurindiriye, kandi ayo masezerano abikiwe abazonesha. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo muhemu y'Imana ariko arakwankwaja, ariko aragutera intege kubandanya. Yesu ashimwe cyane. Ariko aragutera intege kubandanya. Yesu ashimwe cyane. Uwo muhungu ariko arakubwira ngo ashaka kukuguta canke kuguhonja, wowe nturi pome kandi wowe nturi koka ikanye, wowe uri umwana w'umukobwa mwiza. Mbega niyaguhonja agasanga urabisha akaguheba, bizogenda gute? Ariko kandi wowe ugomba kugumana iteka ryawe, kandi mureka agende. Imana nitanga urugo, Imana nitanga umugabo, Imana nitanga umugore. Ayo mamenasi ushaka uyareke, ariko uhagararane n'Imana, kuko ijambo rivuga ngo unesha agashishikara mu byo kugororoka gushika ku iherezo. Uru rugendo si urugendo tugira kugarukira hagati, uru si urugendo rwa demi mesure, uru ni urugendo tugenda tukabona uburyohe bwabwo kuko twaruhejeje. Biri important ko dutangura, ariko kandi biri important nuko duheza, ariko kandi biragahera gupfubira hagati. Umuntu akaba mu rusengero atanica amaze, kuko reka nakubwira womarira iki abantu nawe ubwawe warananiwe gukontrola umubiri wawe. Ariko Paulo akavuga ngo nta mu athlete, abwira Timoteyo avuga ngo nta musirikare akunda ivyisi ngo ahimbare sebuja wiwe. Umusirikare agendera kuri orere ya sebuja, umusirikare agendera muri gahunda y'igihugu, umusirikare agendera mu byo yabwiwe. Na bonane hari igihe atayiserebra, mwe muko murayiserebra bariko aragira patrouille. Ni nkuko atabuzima bwiwe afise, yigishijwe kubaha ho commandement, uko uravyumva nicazi nico hamagariwe, kandi bene uwo musirikare ahimbara sebuja. Ibi Paulo yabivuga agerageza kutwigisha ko twishengero turabasirikare, turafise databuja twakurikiye, kandi tureponda ku ma ordre yiwe, atubwira ngo jaha canke gira ikiinya. Ariko iyo twe dutanguye kudelibera ko turabahungu, turabatawunere, turabakoga bo mu gisagara, turabantu b'abanyamuji, tugatanga gufata ivy'Imana tukabigira inyota, bimwe tukabikuramo, ibindi tukabisigaza, hama tukagira agakiza karitaye kuri mesure. Ikoti nogenda bakayishira kuri taye yanje, ariko agakiza nikarinda kuja kuri taye yanje. Nimba agakiza kangana gutya nahanje kuvyibuha nkangana gutya. Yesu ashimwe cyane, kuko si jewe mfixe amaregre, ariko amaregre ya je ari fixe n'Imana. Haleluya. Nico gituma Yohana aratubwira ngo unesha, Yesu ashimwe cyane, unesha, haleluya, akitondera ibikorwa vyanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwira umucanye tuzoganza amahanga. Bibiri ivuga ngo Yesu azoza gutora ishengero. Yesu ashimwe cyane. Abapfuye nibo bazobanza kuzuka, bumva inzamba yiwe, bagende bamusange. Abakiriho nabone bazomubona, batazoba barapfa. Azogenda atwara ishengero. Amaze gutwara ishengero, inyuma y'imyaka azogarukana n'ishengero, kandi ngo ishengero rizoganza na Yesu rizoganza amahanga. Ngo kandi niko Bibiri ivuga ngo bazoganzisha amahanga inkoni y'icuma. Imbere yuko umuhero w'isi uba, Imana igatanga jugement, igasambura ibintu byose, ikadetruiza iyi si, ishengero rizobanza kuzarana na Kristo baje kuganza. Iryo ni isezerano. Navuze ngo naho utoba umudepite, naho utoba umukuru w'igihugu, niko navuze muri kirite ya mbere. Ndaje kubwira ngo naho utopfuganje hano, Yesu ashimwe cyane, Yesu azoganzanya natwe. Yesu ashimwe cyane. Hari haga poste Yesu agushingi akubikiye, azoza tuzanye. Yesu ashimwe cyane, hama tuganza amahanga. Haleluya. Abakunda kuganza Yesu ashimwe.
nta numwe Imana abakunda gufungura ni mano, abakunda kuganza, abakunda affection akabuye kizina. Mwese Imana irafite icyo yababikiye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bwana sifiwe sana. Tuzoganza amahanga. Yesu ashimwe cyane. Ariko kandi iryo ni isezerano ry'abanesha. Ikindi avuga ngenda kurangiza aya mapromesa atandukanye. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ikintu gikomeye muri Yohana muri ico gice nyene gice ca 3 ku murongo wa 5. Aravuga ngo unesha zo kwambikwa atyo impuzu zera. Kandi sinzosibanganya izina ryiwe mu gitabo c'ubugingo namba. Birumvikana ko Imana irashobora gusibanganya amazina y'abantu mu gitabo c'ubugingo. Kandi nzokwatura izina ryiwe imbere ya data n'imbere y'abamarayika biwe. Yesu ashimwe cyane. Uhora aragusezerane ko atazopfa fusa izina ryawe mu gitabo c'ubugingo ni wanesha. Kandi sivyo gusa izina ryawe azorimenyesha data, aribwira abamarayika, azogupresenta, azogenda kwerekana, azogenda kurate imbere y'ivyo yaremye vyose, n'imbere ya data avuga ati raba Bernice wanje, raba Aline wanje, raba Anike wanje, raba Christostome wanje, raba Bujenia, uravyumva raba Fatu wanje. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Iryo ni isezerano kubanesha. Abo mu gatondo nababajije none Imana kukivuga ngo unesha. Ça veut dire yuko hari abatanesha. Kandi nimba Imana ivuga ngo unesha nzomukorera ikintu kuvuga ko wowe urafise uruhara mu bijanye no kunesha kwawe. Imana yarakoze ibyankenerwa byose kugira ngo muze muneshe, ariko hari abahitamwo kubikengera ibyo atubitsa kugira ngo biduhe amahirwe yo kunesha. Haleluya. Ariko Imana nimba ivuga ngo unesha nzomuhiki, nuko nkuko mu atlete bamugirira promesse ko bazomuha Ballon d'Or canke bakamuhiki, niko n'Imana iprometa abizera yuko ifise ikizobaha nibanesha. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bisobanura ngo wowe ugomba kutahura iki kintu uri mu gitigiri c'abagomba kugira gute kunesha. Chapitre 3 honyene verset 12 akavuga ngo unesha nzomugira inkingi mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazogira gute ntazohosohoka ukundi, nanje nzomwambika izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje niwo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko izina ryanje risha. Haleluya. Vuga utunesha. Tujyaturira muti unesha nzomugira inkingi mu rusengero rwanje, kandi ntazosohoka ukundi, nanje nzomwandika ko izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje niyo Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko izina ryanje. Genda murabe ingene Yerusalemu irikira kogotera abantu amaraso. Ijya ntambara yose ihagaze kuri Yerusalemu n'ibindi, ariko kandi Bibiliya ivuga ngo hariho Yerusalemu musha. Haleluya. Mushasha Imana izorema kandi Imana izogushirayo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ntukeneye kubigwanira usesa amaraso, ariko kandi ukeneye kubigwanira unesha. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo mu gihe gikwimana ize kugira umugabane muri Yerusalemu. Abisirayeli Imana yabahaye igisagara, ibaha terre promise, ibaha ubutaka, ariko we nizoguha ubutaka, ariko izoguha ijuru. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arongera kandi akavuga aho nyine akavuga ngo 3:21 akavuga ngo unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Haleluya. Haleluya. Umfasha kuvuga aka kantu tunesha. Nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Haleluya. Vuga uti nzokwicarana na data. Kanatsinda Bibiliya ivuga ngo twicaranye nawe ahantu ho mu ijuru. Ibyo ni mu kwizera niko igitabo kivuga, ariko kandi ico gihe tuzokwicarana nawe bifatika ngo nkuko nanje nicaranye na data niko namwe muzokwicarana nanje nimwanesha. Hari ivyicaro uvamo canke utakaza mu buzima kuko udashatse kwifatanya n'ibitameze neza. Ndagomba kukuremesha ngo intebe yose uri kuratakaza canke ikibanza uri kuratakaza mu bantu kuko udashaka gusa nabi nkuko basa, ndaje kuremesha ngo hari undi muzo kwicarana. Twamuririmbye mu gatondo n'umugabo w'abagabo ari hejuru y'abantu bose, uwo muzo kwicarana. Yesu ashimwe cyane. Kandi uzogira umugabane hafi yiwe. Haleluya. Haleluya. Ndangirize kuri 21:7 avuga ngo unesha, aho ni muri Apocalypse 21:7 avuga ati unesha azoragwa ivyo, nanje nzoba Imana yiwe nabazoba umwana wanje. Ariko ndangiriza anya kuri verset 8 ariko ibijora
n'abatizera, n'abakora ibizira, n'abicanyi, n'abashakanyi, n'abarozi, n'abasenga ibigirwamana, n'abanyabinyoma bose, umugabane wabo uzoba mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, nico rupfu rwa kabiri. Haleluya. Mu Gifaransa aravuga ngo mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Yesu ashimwe cyane. Iyo bavuze ibijora canke abantu bari lâche, siko le terme lâche, ndasobanura mu Kirundi, le terme lâche, mbanze somo, est un adjectif qui qualifie une personne qui manque de courage, de détermination ou de fermeté. Une personne considérée comme lâche évite les situations difficiles, se dérobe devant les responsabilités ou abandonne facilement face aux obstacles. Le comportement lâche est souvent associé à la peur, à la faiblesse et à l'absence de courage moral. Ikijora n'umuntu adafise ubushizi bw'amanga, adafise ugushishikara canke ataguma mu byo yemera. Umuntu nk'uyo n'umuntu agerageza guhunga ibintu bigoye canke akagerageza gukwepa ibyo asabwa canke agaheba mu buryo bwiyoroheje kuko ahuye n'ibiriko biramugwanya. Bene uwo muntu canke iyo ngeso ijana n'ubwoba canke n'intege nke canke ukubura ubushizi bw'amanga mu byo wemera. Ngira ndangize mvuga ngo mu buzima tubayeho dufise ibyo twemera. Ngira ndababwire ngo nta muntu wa mbere mu buzima aba malheureux canke akagira ubuzima bubi nk'umuntu abayeho atandukanijwe n'ivyo yemera. Kuba wemera ikintu ntukibemwo ndavyita ubutindi bwa mbere bubaho. Nivyo bintu bituma umuntu asaza nabi, n'umuntu aja mu stress, n'umuntu agira ibibazo bikomeye, kuko ubumeze nk'umuntu ariko arikorera ivyamfura mbi, ubumeze nk'umuntu ariko arifeza violence. Igihe ivyo wemera udaparvena kubibamwo ariko ubidohokako kuko uri kijora canke uri umulashe, niko Bibiliya yatubwiye ati ibijora, abakomanaje umutima, abagarariji, izo ngeso zose yagiye aradondagura, aravuga ati abo onya ikibanza cabo n'umuriro udahera. Ndabizi yuko dimanche nk'iyi inya kuvuga umuriro udahera, hari igihe kweri hari abantu babumva umenga ati vemisije no munsi ntijanye ntibatubustinze pour la semaine prochaine, ariko reka ndabihera aka booster. Yesu ashimwe cyane. Ibijora bizoja mu muriro, no kuvuga ngo abantu bari lâche, abantu batazi gutambukira muco bemera, abantu bafise ivyo bakira ariko ntibaparvene kubibamwo kuko hari intambamyi, abantu baronka ivyitwazo canke ivyo no kwita ama excuse bwa ngo ntibabeho uko Imana ishaka ko babaho. Bibiliya avuga ngo bene abo bantu nta kindi kibanza babikiwe atari urupfu rwa kabiri. Murumva yuko abo batari muri kategori y'abazonesha ngo bahabwe igitsibo canke bicarekwe canke bahabwe akazina canke bagire gute, abo no. Bibiliya iraba difference aba bantu babiri, ni kategori zibiri. Nico gituma message y'uno munsi ni kuri uwo muntu wari wese anesha, umuntu anesha. Yesu ashimwe cyane. Ndagize mvuga ngo biri important ko tunesha, kandi Imana yaratwijeje intsinzi, kandi Imana yaraduhaye intsinzi ku musaraba. Iya ntsinzi yo ku musaraba Yesu ntiyarayikeneye ariko yayironkeye twebwe. Yesu ashimwe cyane, kugira ngo tubeho turi abantu banesha. Nico gituma ugomba gutahura ngo naho mu buzima bigoye, naho hari imitego, naho hari abagushira mu bibazo, nyanda kubwire ngo wemere kugira ivyo uhevye. Yesu ashimwe cyane. Wemere kugira n'ivyo wambuye, wemere no kugira n'ivyo utakaje nimba bitavuye mu kuboko kwiza kw'Imana. Wemere kubireka kuko wowe ntugarukira ngaha, ariko wowe ufise irindi yerekwa rirengeye ibiri terrestre. Uretse ko Imana ikugwandirira ngaha mw'isi, ariko naho ubuzima bwawe bworangira canke naho wowe uri kurakura canke uri kurarera abana, uzobabwira ijambo ry'ico wagendeyemo kandi wemera, kandi azocika umurage. Umugisha utaronse mu buryo bw'umubiri uzobura uruvyaro rwawe kuko wabibwe nk'imbuto y'ukugororoka. Yesu ashimwe cyane. Kandi hirya y'ubu buzima hariho ivyizigiro. Ntitugomba kubaho nk'abantu badafise ivyizigiro, ntitugomba kubaho nk'abantu ivyabo bigarukira ku mukate n'umutsima wo ngaha gusa, ariko hamwe n'ibi turonka no kutabironka rimwe na rimwe, ariko kandi tugomba kumenya ngo hariho ivyo twemera. Ntituri abantu b'ibijora, ntituri abantu bari lâche, ntituva mu vyo twizeza.
tunezerezwa ariko kandi turashishikara jusqu'à la fin tukaba ferme tugahagararira ico twemera. Haleluya. Ejo muhira twako turadiscuta ku kintu kijanye ivyo abantu bemera. Turaba nibaza ko sinzi ahantu twari tubikuye ariko naravye umuhungu w'umufaransa kubera juste muri Palestine hari ibibazo hama bakabahamagara intifada ati mwese muhaguruke mu manifeste ko mudashigikiye ko Palestine canke Gaza itegwa mugira ama manifestation mwisi. Umuhungu ari hano w'umucece nari yadukiza aja kwica umuprofesseur kandi yaramwishe. Ariko ngerageza kuraba ingene rimwe na rimwe abantu bari mu mafuti ivyo bemera barashobora kubizira. Donc uyu muntu yumva ko afise ico akwiye gukorera akamo batewe kumva ko agomba kwica umuntu kandi akamwica kubera ivyo yemera. Kandi bajya bemera ngo uravyumva ivyo bahabwa niyo bo murasa afise ivyo yizeye ko azoronka. None kubera kumenga abantu bizera ikibi bararusha inguvu abantu bizera iciza. Kumenga abantu bizera iciza barahoze baranyegeye kandi bo bari prêt kuca abandona umuriro mukeya watse igihe ahubwo abizera ibintu bitari byo bipfuye ahubwo bo bari prêt no gupfira ikinyoma. None abukuri badashobora gupfira ukuri ukura vyumva ariko umuntu ari mu mafuti akaba ari ready gupfira ikinyoma. Kumenga ikinyoma abagifise bafise conviction kurusha mwebwe mufise Kristo mufise n'isezerano ry'ibihe bidashira kandi mufise ijambo rizima. Nuko quelque part twaratakaje twaramanutse cyane ku rugezo rwo hasi ku buryo bigoye yuko ijwi ryacu canke igikorwa cacu cumvikana canke kigaragara kubera iki kuko tutari abantu bagendera mu byo bemera. Bibiliya ikarifya bene uwo muntu nk'umuntu ari lâche. Nikuvuga ngo n'umuntu mu gihe gikwiye adahagararira ivyo yemera ahubwo ashobora kubireka gatoya kugira ngo arengane canke buce canke bwire. Bwana sifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Uno musi ndashaka gusenga mpagaze kuri iri jambo senge dusabe Imana Mana twongere ubushizi bw'amanga. Yesu ashimwe cyane bwo gushishikara kugereza tuneshe. Yesu ashimwe cyane. Mana suka amavuta y'ukunesha. Yesu ashimwe cyane kugira ngo urugendo nimba uri umukobwa ukiri muto nimba uri umuhungu ukiri mutoya urubemo nkuko abandi batarubayemo. Naho ubona la majorité ifise ivyibayeho twe ntitugendera kuri majorité tugendera ku cimana iri kirakubwira n'icikira gutahuza. Naho muri environnement yawe majorité baba bafise uko bigenza nimba Imana itabikwemereye haleluya bareke barengane ariko kandi wewe wiyassocier n'Imana yawe jusqu'à la fin. Yesu ashimwe cyane kugira ngo uko kuyikurikira kwawe kuze kukuvyarire umusaruro canke umwimbu ukwiranye n'igihe wabayeho ukurikira Imana. Ariko ntitugikwiye kuba abantu babivamwo haleluya bakiyonjorora ariko tugomba kuba abantu bashishikara kuko Imana itwizeza amajambo menshi akomeye kandi aryoshe adutuma dufise impamvu yo guhagarara n'Imana gushika umunsi tuzobona umuremyi wacu akavuga ngo karibu wa mukozi haleluya wakoze ibikorwa vyiza aguhanagura amosozi akwambika ikanzu yera. Yesu ashimwe cyane akubwira ngo wagwanye intambara nziza wagumye mu kwizera akwereke data akwereka abamarayika. Yesu ashimwe cyane ivyo bikubera impamvu yo guca mu bihe bigoye uri kuraca mu. Yesu ashimwe cyane mu gihe gitoya Imana izokurenganisha abantu mu gihe gitoya Imana izokrea opportunité mu gihe gitoya Imana izokurenganura n'igihe waba bakurenganije. Yesu ashimwe cyane. Ndagiza ngomba gusenga ejo nari ndi muhira ndi mu gikoni hama ndanumse madame avuze ngo yongo baragaciye cansanga baciye ishugwe ryiza riri inyuma mu gikoni canumva yo barariciye ako ncambona nubwo bariciye ntibarihejeje canumva Imana impayira ijambo ryo muri Yobu nshaka kurangiriza ko Yobu igice ca 14. Yesu ashimwe cyane ncambona ko kagifise utuntu twa mbere two gukura njaruba mutima wanje haraje umunezero nca ndibuka iyi verse candaja kuyirondera ndayishira muri note ya message no munsi. Verse iravuga ngo haleluya Yobu igice ca 14 ku murongo w'indwi haravuga ngo igiti kiracafise ivyizigiro iyo bagiciye kirasubira kikanaga haleluya kigasubira kandi kikamera haleluya. Ku murongo w'umunani ngo kandi naho imizi yacu yoba yarashaje igasazira mu butaka hama igishitsi cacu kikapfa kigapfira mu ivu. Ku murongo w'icenda gitangura kurota iyo habaye haleluya habaye iyo imvura itanguye kugwa kica gitangura kugira indoto haleluya kica gitangura gukura. Yesu ashimwe cyane
hama kandi kigasubira kikagute kigasubira kikanaga. Haleluya, kikaba igiti. Yesu ashimwe cyane. Bwana sifuwe sana. Iyi chapitre Yobu yayanditse ababaye. Yobu yari umugororotsi, urazi ko Yobu yagendanye n'Imana. Aha turi muri hagati y'igitabo ca Yobu, ca gitabo abakristo benshi badakunda. Yesu ashimwe cyane. Gitabo ca Yobu, Yesu ashimwe. Nta n'umuntu ndumva kura exhortation mu gitabo ca Yobu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Urabona kijya giti, ariko image, urabona kijya giti, ukura vyumva. Yobu yari muri confusion, nibaza ko yari muri depression. Yobu yagororokeye Imana, ariko kugororoka bimukwegera ingorane. Hama rero aciye mu bibazo byinshi, ahari hagati mu bigeragezo. Iyi chapitre 14 Yobu ariko aridogera Imana, niyo context yayo. Yobu arababaye, atanguye kubwira ibintu Imana. Aravuga ati ariko kwere, amazi hari n'igihe akama ukamenga arahoze, ukamenga yaravye, akikompara n'amazi, ariko mu kanya gatoya amazi akagaruka. Arasubira avuga ngo ariko kandi aravuga ngo ako kwere ngo umuntu kwere ngo umuntu apfuye ngo nta vyizigira bagifise ngo bapfuye kwere. N'amajambo kwere y'ukwidoga Yobu yararimo. Avuga ibintu bikomeye, agerageza kwikompara n'ibindi bintu bifise amahirwe yo gusubira kuronka ubuzima. Ariko hageze kuri verset 7 acavuga igiti. Aravuga ngo erega Mana, igiti yo bagikase, ariko gusa hapfa kuba hagisigaye igishitsi cacu kikihari. Naho imizi yoba yarumye akibiri ndani, naho nacone coba carafutswe niva atanuzi ko kihari, ariko gusa ngo hapfe gusa kumota kuri odeur yakavura gusa. Apana ngo n'imvura yaguye, akamoto kahakure k'imvura kica kitangura kunaga, kigasubira kaba kizima. Ariko ayari mu maverse make ameze nka profesi Yobu yavuze, ariko aravuga ku ishengero. Yesu ashimwe cyane. Niho hantu yari karidoga, ariko kabahejeje kuvugishwa, agaragaza ariko quelque part ingene umuntu w'Imana hari igihe umenga usa nk'uwakubititse, hari igihe usumenga ibintu byawe byapfuye. Hari abantu bibona nk'abahomvye, hariho n'abatakiza kuri eglise ngo kubera ngo batagifise n'impuzu bahindura. Hariho n'uwicara inyuma. Hari ibintu byinshi, hari igihe uba muri situation ukihebura ukavuga iti ibintu byarayangaye byarapfuye. Ako ndaje kukubwira iki kintu umuntu w'Imana, aussi longtemps Imana yawe akirizima. Yesu ashimwe cyane. Naho umenga ibyawe biriko birazimangana, naho umenga ibyawe byapfuye, naho umenga igiti barakiranduye. Murambona ibiti baranduye bakabikuraho bakabirandura, ariko wagira gutyo ukabona umenga biratanguye kuzana ubwanwa buke bwa mbere, ubushami bwa mbere, ukavuga ati ca giti kiriya gikure, subira mukate. Kubera iki? Kuko iyo utaranduye ngo urandure neza kirasubira kandi kigapusa. Ndashaka kubwira ngo umuntu w'Imana hari n'igihe uri kuraca ahantu ukamenga ibyawe vyononekaye, vyapfuye, vyansi, ibyo wagerageje byose vyanse, wagerageje ikicapfuye, ariko ngaravuye kubera ugihumeka. Yesu ashimwe cyane. Haracariho ivyizigiro ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Kandi naho bariko baragupropoza ngo genda mu bapfumu, genda kuraguza, canke heba Imana yawe ubeho, canke ifate nk'abandi bakobwa wihe abagabo, raba ingene uri mwiza, wowe uratesa ariko raba urahomvye, nta n'amavuta ugifise. Mukobwa wanje, ewe futika, shaka kugire gute, shaka umote nabi, shaka unuke. Yesu ashimwe cyane. Aussi longtemps, haleluya, imizi yawe ikihari, aussi longtemps naho ufutswe n'akavu, Imana yawe ikihari. Aussi longtemps nukeneye kuja gusambura ingo z'abandi, rindira urwawe, hagarara neza. Kandi umviriza nakubwira ikintu kimwe, Salomo yarabonye umukobwa w'umwirabure, aramukunda, aramusarisha, aramwanka, ariko kandi yamukundiye ubwirabure. Igihe ab'inzobe bari benshi n'abashaka kuba inzobe n'abisiga ari benshi, ariko kandi Salomo yapfiriye umukobwa w'umwirabure, kandi umwirabure ntiyamukunze. Ndagombye kubwira ikintu kimwe ngo Imana yakugendereye, naho wowe wirabura uricaye usi nk'iki, cyangwa ukagira gute, umviriza guma gutyo onya, au son, à l'odeur de la pluie. Yesu ashimwe cyane. Uzohopusa, uzosubira kandi uvyuke. Dufise Imana y'ivyizigiro, isubira igasubizamo inkomeza abantu. Aha muri iki kibanza ibyo twarabibonye ku bantu benshi. Imana iragaruka igasubira ikagusubiza umubiri waheze, Imana irasubira ikakugira umuntu wari waheze. Reka ndakubwira ikintu kimwe, hapfa kuba akamoto k'imvura, ca giti gitangura kunaga.
nikirindira ko imvura ishika. Hariho abantu uyu munsi mvuze aya majambo gusa ugiye gutangura kunaga, ntibirakoreka ntibiruguruka, ariko kubera wakiriye ijambo kandi ijambo riramrema, Yesu ashimwe cyane, kandi ijambo rikazana ibihe bishasha. Gira kuhaje mu bikorwa uri kurakora, gira kuhaje muri business yawe, naho abagukonkurence abafise ama avantage wowe udafise. Ngenda kubwira ngo Imana izotuma umera, Imana izotuma unaga, Imana izotuma uhagarara, Imana izotuma bishoboka. Osironta, haleluya, imvura ikihari haracariho ivyizigiro vyawe byo kusura kandi ukanaga kwa muzima. Yesu ashimwe cyane. Ariko muri kino gitondo agomba gusenga ngo Mana subiza inkomezi mu bantu bawe, bashobore kubandanya no gushishikara, bashobore kurangiza ico batanguye. Yesu ashimwe cyane, haleluya, kuko babikiwe igisibo mu ijoro. Haleluya. Mu minota mikeya yo kurangiza unyemerere duhaguruke dusenga Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Unesha nzomugira inkingi mu rusengero rwanje. Yesu ashimwe cyane. Unesha nzomuha kuri manu yanyegejwe. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Unesha, 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 unesha. Peu importe turi kuragwana naco, haleluya, hariho grâce muri kino gitondo yo kunesha. Yesu ashimwe cyane. No musi muri kino gitondo numva shaka gusengera vraiment atmosphère ya victoire. Mana intsinzi abantu bawe, Mana suka ku bantu bawe intsinzi. Yesu ashimwe cyane, haleluya. Hari gihe wigwanirira bikanka, ariko hari Imana itanga intsinzi muri kino gitondo. Hari Imana ihora duha intsinzi, hari Imana ihora tugirira neza mu bihe bitandukanye by'ubuzima bwacu. Unyemerere udugije amaboko yawe utangure gusenga. Yesu ashimwe cyane. Tangure gusenga uvuga uti Imana mpintsinzi aha hantu ndagomba kunesha. Haleluya. Ndagomba kunesha, iki kigo kiranesha. Hari ibigeragezo biriko birakunesha, hari ibintu biriko birakunanira. Haleluya. Hari ibintu biriko birakugora, urahaguruka ukagwa, urahaguruka ukagwa. Haleluya. Ariko kandi uvuge ngo Mana ndagomba gushishikara, sigomba kubivamwo, sigomba kuba mu gitigiri c'abiyonjororo, ariko ndagomba gushishikara, ndagomba gukomeza. Haleluya. Ndagomba kumva amajwi y'abantu bari hano hantu bakeneye intsinzi muri kino gitondo. Ndagomba wisengera imbere yuko nsenga. Haleluya. Mu munota umwe canke iminota ibiri reka ijwi ryawe ryumvikane hano hantu. Haleluya. Wihamagarira Imana yavuga uti Imana nyibuka aha hantu ndi Imana. Hariho abariko baragomba kunesha ingeso muri bo zamazi bakubita hasi, hariho abariko baragomba kunesha, haleluya, ubwibone muri bo ugomba bakubita hasi, hariho abariko baragomba kunesha, haleluya, ibibaca intege bibabuza kubandanya mu mihamagaro yabo. Haleluya. Hariho abariko baragomba kunesha, haleluya, muri iki canke kijya. Oh le Dieu de la victoire, le Dieu de la victoire. Imana inesha, Imana y'intsinzi, Imana itwemerera intsinzi, Imana iduha gutangura urugendo ikaduha no kuruheza, Imana itagarukira hagati, Imana atari umukene w'amahosource y'ukubandanya, Imana ifise ibibitswe ku bantu bayo. Umwe wese arafise Mana muri bubiko bwawe ibimufasha kubandanya kubaha gukurikira akubahisha. Hari abagukurikiye bafite imyaka 15, hari abagukurikiye bafite imyaka 17, ariko bazorinda bagira imvi bakigukunda, bakigukorera. Haleluya. Mana ndasenze Mana yo mu ijuru, nuwo wese ari hano hantu yagukurikiye ariko hakagera igihe akamera nk'ubivuyemwo, akivanga, akiyanduza, haleluya, akica intahe yawe, agasambura izina ryawe, agatukisha izina ryawe, agacika igitsitaza n'ikigwisha abandi. Oh Mana, muri kino gitondo reka imbabazi zawe Mana zishike ku buzima bwiwe Mana yo mu ijuru. Habeho Mana yo mu ijuru kuri we gutunganya inzira ziwe, kuko wowe uri Imana itugirira neza ibihe byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Oh ijwi ryawe hano hantu, ijwi ryawe hano hantu. Haleluya. Mutabaze, muhamagare. Haleluya. Iyo tumuhamagara, haleluya, ntidutinya ntidufise isoni. N'umuvyeyi wacu adushoboza. Muri kino gitondo ntariko araducira urubanza, ariko muri kino gitondo ariko aragukosora, ariko aragutera intege, akubwira ngo haguruka mwana wanje, ndashaka kurangiza, ndakurindiriye kuri fin ya course yawe, ndakurindiriye kuri fin ya course yawe. Hari ikintu ngiye kukwambika, hari igisibo ndakubikiye, si igisibo co mu buryo bw'abantu, si igisibo co mu bwoko bw'ivy'abantu, ariko ni igisibo c'ibihe bidashira. Ico nzokwambika bagendanye nanje ndakikubikiye. Ntugira amaso araba hafi, ariko reka amaso yawe uyaterere kure, wizere ico niko ndakubarira. Iyo mvuze ndashitsa, sinigeze kubesha, ivyo navuze byose narabikoze. Ndi hano kugira ngo ndaguha inkomezi. Hari inkomezi zanje ziri disponible, naho ubabaye, naho uri mu kiriyo, naho watakaje, naho wababajwe, naho wakomerekejwe, naho wahebwe, naho wagiriwe nabi, naho waciye ahantu hagoye. Aho hantu ndagomba kuhagukomereza mwana wanje, aho hantu ndagomba kuhaguterera intege mwana wanje.
bwanje aho hantu agomba kuhagushigikira naho wanse demande zibi ku buzima bwawe ukavuga ngo none ivyizigiro vyanje biri hehe aussi longtemps haleluya imvura ikiri kiragwa haleluya igishitsi yo kimotewe gatoya kiratangura kikanaga ndavuze ngo habeho umuntu atangura kunaga ndavuze ngo habeho umuntu Imana isubira kandi kubaka no gusubizamo inkomezi hariho ivyizigiro naho imizi yononekaye naho vyafutswe n'ivu naho imizi yapfiriye kuzimu ariko kwikiri imizi uharazotuma bisubira kandi kunaga Mana ndasengeye ishengero ryawe ndasengeye abahungu n'abakobwa twakoranye hano hantu abo twasangiye ijambo ryawe abariko baragukurikira Mana abakwizeye abashatse kujana na wewe abiyemeje kujana na wewe ariko ubuzima bwabo bumerewe nabi Mana ndabasengeye muri uyu mwanya muto Mana turangiza igikorane cacu ndasenze ngo mu izina rya Yesu Kristo komeza ishengero ryawe Mana komeza abahungu n'abakobwa bawe komeza Mana ubwoko bwawe komeza abagukurikiye bari hano Mana bari muri tentation abariko barabasoliciter par le monde abariko barakwegwa n'ibibakwega hirya no hino Mana subira bakomeze bashira amaso yabo ku rugendo wabahamagariye bagukurikire Mana kugira ngo baze basayangane kuri wa munsi kugira ngo baze basangane kuri wa munsi uzotwambika ikanzu yera haleluya uzoduha izina rishasha uzotumenyekanisha imbere ya data n'abamarayika uzodushingira intahe imbere y'ibinyabugingo vyo mu ijuru Mana uzotwicarika iruhande rwa Yesu nkuko nawe wamwicaritse iruhande rwawe Mana aho niho turiko turaja Mana iryo niryo yerekwa Mana ico nico gituma twiyambura ibi twizingira ko vuba kugira ngo turushanwe Mana nkuko regre zawe zivuga haleluya haleluya haleluya